Misanzwe iyo umukobwa bavuga ko atamazi afise mu misanzwe uwo baranguranye amabanga mpuzabitsina niwe abatazi kuyarondera ariko novyita nagahimba gatoya ko kuri sexe novyita uwo muba muriko murarangurana amabanga mpuzabitsina ashobora gukoza ko mu gihe aba bizi akayahiga kandi akabayoza nukuvuga ngo umwigeme canke umumama ego bose jewe nibaza ko baba bafisa barayafisa ahubwo ingorane kenshi kunda kuva Ndabaramukije kandi bakunze Bagabo TV tukaba turi mu ntara ya Cibitoke nko twababwiye hafi ya Rusizi nko bibona cyakujya ni muri Kongo turi kumwe n'abantu tugira tuganire umve byinshi atubwire ko babona ikirori cyo kiberanga batubwire n'ibindi kandi basanzwe bakora canke n'ubundi bumenyi bo basanzwe bazi hari ubumenyi bazi gato umuntu aza kubwumva ndabaramukije cyambere nambe nanje ndabaramukije mbandanya akazina kaje nitwa Kanyange Fabiola nkabandi umumama w'abana babiri umukobwa n'umuhungu nkabafise n'umugabo umwe eko nawe ngira arivuga kuko turi kumwe muri kino giteramo niko novyita tubandanya turi n'undi mu brother ngaha nawe tumubaza amakuru ni sawa ntagari brother ni papa w'abana ni daddy nitwa Muganga Vales uwo akaba ari umufasoni wanjye nkaba ari njye uhagarariye ishirahamwe ryitwa Leva Remedy Veg Association nukuvuga murantunge kubatumva ugo rurimi nurugaga rw'abaganga b'ikirundi bakoresha imiti kama hari abantu batumva kajambo urugaga ubuvuze n'abahinga n'abahi abahinga canke abavuzi kama bishize hamwe mwavyumvise abantu turi kumwe mwaze kumwumva ni Muganga Vales turi kumwe na madame wiwe bagira gati duhere ku bintu byabereye ngaha ibi bintu mubibona gute mubivuga kihe byukuri ibi bintu maze imyaka 8 ngeze mu Burundi ahandi mu bihugu nagiye ntemberamo ndi mu kwiga barabikora birandyoheye cyane ku buryo nasanze n'abanyagitega baje ngaha nsanzwe duhurira mu byo nkora ni ibintu rero nafashe neza byukuri ahubwo n'abandi bantu babyoroganize cyane wewe ibintu nk'ibi bivuga kiki je vraiment nk'ibi ndabishima uko abajene abapapa abamama bose twahuriye hano mu bisanzwe ndabona ko ari ibintu vyigisha ugwaruka kubana mu mahoro niko novyita deja hari umutekano ni wose gipolisi ndabona kiri hano vraiment kandi ni ibintu vyiza vyubaka vraiment je nabishimye nta kanenge nabitoye eko gusa akavura kadushiyemo karatunyagira nibona yuko kuba vyateguye mu gihe c'imvura ari kibazo ego habaye hakaerere kubabiteguye mu bisanzwe nk'ibi je ico nosaba canke ico nipfuza vyoba muci naho nk'ubu vraiment ni mu gihe c'imeshi ku bantu babarimyi ubu bariko bararima akavura rero kaguye kaba gahezagiye imirima yacu rero ndabishima ariko kubateguye novyita yuko sinzi ni nk'akarori gatoya niko novyita imvura rero yaguye ica vyinshi mu bisanzwe ntago tunezerwa twari kunezerwa mu gihe cici izuba rihari ego tuzira yuko mu gihe vyotegurwa muci vyoba vyiza gusumba ego cyane byo bari biri special gose gusumba uko byabaye no munsi n'ubu vyaryoshe n'ahari mu mvura vyaryoshe vraiment ariko urumva muci byo babirenzeho no gukesha twokesha iyo ari muci ego gati tugaruke turahejeje ivyo ngaha tugaruke rero kuri muganga mwumvise ni muganga yabasiguriye neza tukubaze hari abantu imiti y'ikirundi batayiha agaciro babona umenga ni vya bindi nibanamenye yuko ijya miti za kinini tubona iva mu miti kama nyene niko gusa biba vyahinguwe wo babwira iki abantu bagishidikanya yuko imiti kama canke imiti y'ivyatsi canke imiti iboneka idahinguwe yobe itandukanye n'imiti yo kwa muganga canke mu mafarumasi murakoze cyane hariho ikintu ngomba kubabwira
hari ibintu bijyanye n'iyobokamana cyangwa religion, amadini. Ayo madini ndibaza Buja Hit TV cyaba Buja Today cyaba ari ikindi kiganiro twazafata, kubera ko ibyo byaje kwica imitwe y'abarundi. Nanjye ndimo twabahe imyaka myinshi turi muri conception, murambabarire gatoya ndavanga ururimi, conception zitari nziza, ariko aho bigeze ntibiyumvisha yuko kinini iva mu byatsi, ntibiyumvishamo amodiakini kiva mu byatsi. Kubera ibyo hariho ingaruka ziza ku muntu wabikoresheje. So twege nka Reva twaje kugira ngo izo ngaruka, urabona nko muri iyi minsi akarorero amadiabete yabaye menshi, urabona imitima, abantu baragwara imitima, urumva ingo nyinshi zisambuka. Ntago tuvura gusa, ahubwo tugira n'inama abantu kugana ikigo Reva kibagira inama, kuko kiriyubashe n'abantu n'abapapa n'abamama. Ntago dukoresha abajene gusa, dukoresha ahubwo abamama bashomereye kugira ngo bubake ingo zabo, kuko barabizi. So icyo nababwira rero, imiti kama nicyo kintu cya mbere kiva mu imiti yo muri farumasi. Batugane ari benshi, si twege twenyine, ariko gusa ndavugira Reva kuko niyo ndimo maze kubona inyungu n'abashinga ntahe baza bavuga ikigo Reva. Tugenda gato ducire ku mayange nk'indwara zike zishoboka mufitiye igihamya yuko mushaka kuvura zigakira, ce mushaka gufasha umuntu yabituye zigakwavuga ati nk'indwara zitatu cyangwa zitanu abantu babituye babagana bafite ikibazo bakize bagaruka gushinga intahe, nukuri mwaratuvuye. Murakoze cyane. Twagendeye ku ngo zubatswe uno munsi uburyo zigenda zisambuka. Ndibaza ko turi nomero ya mbere mu Burundi bagaruza cyangwa bahindura divorce yamaze gusinywa bivuye mu gutanga umunezero mu gitanda nabi. So twege nka Reva dutanga umunezero mu gitanda, dufite abantu bagera ku 1,000 bamaze gutanga intahe, kuko iyo tugiye kuvura umuntu justement nk'iyindi miti muri farumasi nta abantu baguhereza imiti utabanje kuvuga ingwara. Natwe muri Reva uyu mubona hano umugore wanje uwo akaza ashinzwe no kwakira abantu akababaza ibintu. Yarize ibintu bijyanye no kuvuza imiti kama. Tumaze kuvura abantu batandukana kubera ko ngo babuza amazi, sinzi murantunge kuri iyo terme, ngo babuza amazi no kuvuga ijya liquide vaginale ntayo bafite, amavangingo mu rurimi nizemo. Abo bantu tumaze kubavura ku rugero rwa 70% barakize. Tumaze kuvura ama infection vaginale urinaire, kandi apana kuvugwa gusa ngo uzongera ugware, tuguhereza umuti rimwe bazarinda birangira. Aho dutandukaniye na produit chimique nukubera ko uguma wivuza, twege ntiwivuza, tuguhaye rimwe ubukize. Hama apare y'ibyo turafasha abantu b'abagabo bafite sexe ntoya ariko unashima bakomeye, ugasanga ntibagera ku munezero wabo bubakanye neza kubera ko sexe yabo ni ntoya. Turabafasha kugira ngo tuyagure neza kandi nta ngaruka nimwe izamo. Ikindi kikurikiyeho ni izi ndwara z'abana. Gato muyagura mutayikoze ko bigenda gute? Nukuvuga dukora mu buryo bubiri. Hari uburyo umugwayi ashobora kutugana, kuko abantu bose ni turi kimwe, hakavuga yuko ndifuza gufata umuti, mumbwira uburyo ngomba kuwukoresha ntarinze kuza ngaha kubonana n'undi muntu. Ibyo turabimwemerera kandi baje gushinga intahe ko bakize. Hakaba n'ubundi buryo, ni nayo mpamvu ubona ko suyu wenyine dukorana, hari abandi bagore. Iyo bibaye ngombwa yuko umugore akenegwa yuko bamukoreraho cyangwa bakamwegera bakaganira, dutuma uwo basa, umugabo nawe akagenda uwo basa. Yego. Gato tubanza tuje kuri madame ntagire twamwibagiye. Gato tuganire kwanza, nagira mvuga ari kintu abarundi twirengageza kuvuga, ukumva ngo ibyo bintu nibishegu, ngo ivyo bintu ngo urataye imico n'imigenzo y'ikirundi, kandi ari ibintu bibaho. Mutubabarire, nizere yuko mwe mukuze muri ko murarabiye video. Iyo bavuze ngo umukobwa canke umudame nta mazi afise, umukobwa ashaka kumenya gute kadafise amazi?
ibyo mu bisanzwe iyo umukobwa bavuga ko atamazi afise mu bisanzwe uwo baranguranye amabanga mpuzabitsina niwe aba atazi kuyarondera ariko novyita n'agahimba gatoya ko kuri sexe novyita uwo muba muriko murarangurana amabanga mpuzabitsina ashobora gukoza ko mu gihe aba abizi akayahiga kandi akaba yoza ni ukuvuga ngo umwigeme canke umumama ego bose jewe nibaza ko baba barayafise ahubwo ingorane kenshi kunda kuva ku bantu b'abagabo batababaza aho bayarondera ariko hariho n'abandi bafise ubwo bugwayi amazi ataza kandi bayarondeye bene abo twe nibo mwishira hamwe ryacu nibo turondera tukavura ego niko novyita. Abituye mu muvura ikiringo kingana gute kugira abakize? Ni nk'indwi zitatu niko novyita ego. Kuvuga indwi zitatu nta kibazo na kimwe kiba gihari abari robine. Nukuvuga ngo uyakubise ko nyene ni nk'umuringoti niko novyita umuringoti ucana amazi. Ego ivyo nivyo bo no kuvuga abisiguye neza ariko icyo ngomba kongera ko nukuvuga ubugwayi bubaho niyo mpamvu Reva ibayeho. Nukuvuga umuntu aremye mu buryo butandukanye abantu baratandukanye hari nabo tutagomba kuvurwa cyangwa ngo tuvure kubera ko basanzwe ariko baremwe ariko noneho hari n'abandi atari ko baremwe bisaba yuko bivuza abo twege Reva niyo kuko urabona nk'ibintu bijyanye n'amazi nakomeje mvuga abanywanyi mutwihanganire kuko ntitwimiriye kuvuga ibintu turi gukiza nukuvuga hariho ibintu bisabwa kugira ngo nk'amazi aza twumva hirya no hino bavuga ibintu bita imishino. Imishino rero ni ikintu gisaba yuko umuntu aba yarakoresheje ukeneye amazi atakugoye kuko umaze kuyicisha kuko nabyo biri mu bintu tuvura kuko turayica cyangwa turayikwega mu rundi rurimi clitoris turayikwega ikaba ndende. Icyo gihe umaze kuyica amazi yaronka mu buryo bwihuse ariko utaremeye kuyicisha kubera ukwemera kwawe idini usengamo ntikibuza yuko udatanga umunezero mu rugo. Niyo mpamvu ayo mazi turayaguhereza ariko udafite biriya kuri ibyo rero ibyo yavuze by'ukuri nakongera yuko ubunebwe bw'abantu nibwo butuma ingo nyinshi zisambuka kuri uno munsi kandi mu by'ukuri turazi yuko kijya kintu ni kintu cya mbere mu rugo gikomeye kandi gifise agaciro kadasanzwe kandi azari imiryango myinshi yahukana igatandukana kubera icyo kintu ariko ugasanga umwe n'umwe ni ukutamenya canke ari abatinya kubigira menga mugabo wanje uca mbona ko menga ndi umumaraya uca mbona menga nibiki uwo babwira iki? Icyo nababwira mbo hari ukuntu dukunda guhura n'abagwayi hari icyo bita consultation ngomba ndayibabwire ku buntu by'ukuri nimba umugabo arinze atanga inkwano akakuresha ukarongerwa iwiwe ntago uje kwirirwa uharura imigongo y'amabati hari icyo akuzaniye ntago ari ukubyara gusa hari n'umunezero swate yawubonaga mu bandi bantu akeneye umunezero no uzahoraho mu rugo. Icyo nababwira ni ikintu kimwe muhereze kuko no muri Bibiliya biranditse muzimane mu gihe cy'ubugwayi ariko atari igihe cy'ubugwayi muzahane nk'uko bisanzwe muhereze nihabamo gakosa mwege ubwanyu mukanga kubukosora ngo bikire muziture abandi babarengeye kugira ngo babakize atari uko hohe divorce no kubaka bigiye kugendana ari ibintu bivukana. Reva uwayikenera yisanga he uwo bitura babona gute uwo kenera ko mu muhimpanuro canke mu muganiriza canke ashaka kubabaza akabazo kanaka iyo basanga he baronka gute? Reva turacyakorera mu ntara ya Cibitoki ariko mu minsi mikeya Reva irabigiye kuri site ubu turacyari gukorera no kuri Facebook WhatsApp nimero twarayitanze barayiza abantu benshi kuko nk'ubu dukenerwa n'abantu bari mu Rutana bakaduhamagara ariko kubera ko tutariyubaka ariko dufite umutima wo kubaka igihugu nkuko nabandi babyubaka mu migwi itandukanye Reva bazayisanga mu Cibitoke ariko turabemereye mu gihe gitoya yuko Reva izabiri gukorera ibujumbura mu Nyakabiga turi kwirukanga turondera inzu
bakoze Bujade TV kirundi basezeraniye cyane basezeranije jewe nzobaha amakuru ya Levan batuzosa tuganire tubabwire nk'ahantu hari mu ntara ya Bujumbura ahantu bashobora kubaronka babaha impanuro babavure babafashe ndazi ingwara ni nyinshi cyane tugaruke kuri madame gato madame uriko uraraba ingo z'uno munsi dusangamo ama insolite menshi narubaka umwaka umwe imyaka ibiri ama divorce ibiki wewe ubibona gute n'iki wohanura kuri mwebwe abakenyezi canke wohanura ku bagabo jewe ku ruhande rw'iwanje vraiment ingo zo muri ino myaka barubaka nyuma y'amezi 3 ngo byabaye ku nyuma y'umwaka abore namva nabakoze ibintu niko novyita bakamara nk'umwaka je vraiment ingorane zahukanisha abantu ni nyinshi ariko nk'abantu vraiment boba bahukana bafise ibibazo nk'ibi twavuze mu byo tuvura no basaba vraiment ko botwegera WhatsApp irahari Facebook irahari nimero zacu zo kuri WhatsApp dukoresha bivanye n'ubuvuzi dukora zirahari ko bongira ngo bo turondera tukagira ico tubafashije ego jeco nico novuga Muganga Mahoro tubashimire cyane izere yuko ejo canke gihe twabakena byose tuganire mutubwire ivy'amagara y'abantu karibu cyane karibu kandi nabuzi bafite ikibazo tubereyo kubafasha karibu madame ndabashimire cyane namwe murakoze vraiment kuri uku mwatwiyumviriye muri benshi bari hano murakoze mwebwe mwadukurikiranye Imana ibahezagire